Mwese mahisemo televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi haya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imiryango ishika kuri 200 iba mu gishingano muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura basaba gutunganirizwa mu kuhabwa imizibukiro y'amatongo yabo ahariko hashingwa ivyuma bizosegura intsinga z'umuyaga nkuba uva ku nzuzi za Jiji na Murembwe. Eka n'abajejwe intwaro kuri umutumba basaba nabo nyene ishirahamwe Jidezo gutunganiriza abo banyagihugu nkuko babikoreye abandi. Bamwe mu bakongomani bari babaye baracumbikirwa mu ikambi mfata kibanza yo mu Makombe muri komine ntara ya Rumonge ngo babayeho nabi aho basembereye ku mutumba Mutambara n'inyuma yo gusohorwa muri iyo kambi bari bamazemwo amezi arenga 6 basabwa kwimenya. Ido nido y'ano makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu gisata c'imibano. Imiryango ishika kuri 200 iba mu gishingano muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura basaba gutunganirizwa mu kuronka imizibukiro y'amatongo yabo ahariko hashingwa ivyuma bizosegura intsinga z'umuyaga nkuba uva ku nzuzi za Jiji Murembwe. Bamwe muri abo bavuga ko nabari barubakiwe inzu nabone bariko barazikugwamwo. Abandi nabo bakavuga ko bariko bashaka guhabwa amahera adahuye n'agaciro k'amatongo yabo. Abajejwe intwaro kuri uyo mutumba basaba nabo nyene ishirahamwe Jidezo gutunganiriza abanyagihugu kuko babikoreye abandi. Placide niyo mungera. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gishingano mu gacimbiri ka Kavuna Biti muri komine Isare bavuga ko ubwa mbere babwirwa ko ivyo vyuma bitwara insinga z'umuyaga nkuba bitari guca hejuru y'amatongo yabo, ariko birangira basanze inzu zabo zashize kw'ibimenyetso. Bamwe muri abo barimuwe barubakirwa, abandi nabo babazwa nuko n'inzu bari bubakiwe n'ishirahamwe Regidezo bariko babwirwa ko bozivamwo ngo kuko basanze n'ubundi ziri munsi izo nsinga. Je bambwiye ati wewe rero iyo nzu yawe yagwe mu muhora, tinyabuna rero nyaragasa utwere kandi hantu tugukirira iyo nzu. Ndabaza none jewe akugwa pani mwacize mw'iyo nzu nako nari niguriye aho handi hantu gena kubereka banyako ati ni he rero nyabuna gerageza canke naho tubaha amahera umwe baragera gupanga hamwe bararonda aho handi hantu. Abanyagihugu bakabazwa kandi nuko gushika ubu uburyo babwirwa ko bazoronka ari buke ugereranije n'agaciro k'ivyabo. Akarorero n'uyu ariko ahabwa umuriyoni n'igice kugira ngo ave mu itongo ryiwe. Je aka kantu nako niguriye hama njambona umugambi w'iriterambere niko twobivuga hama cavuga yuko ngo twobakinjuriye banyandikira umuriyoni n'inusu. Muri n'insu gabanya kubahwa muravye iyi are zibiri ngaha hama n'ubu buryo nakoresheje ngaha bace bambwira ngo baze kudupangira ngo aho dushaka ku mafaranga 150 by'amezi 3 ngo ahubwo wabashaka ngo niyakira amafaranga ngo kandi tuyamuhaye ngo acabomora ngo n'amabatakureko wasigara kura amatafari. Uyundi mungwi w'abanyagihugu bavisa amatongo atari bwashigwemwe inyubakwa bakabazwa nuko ngo gushika ubu bariko babwirwa ko ataco hakorera mu gihe bahatekaniriza inyubako z'imiryango. Ico dusaba uno munsi iparasera z'uno munsi turasaba leta igaruke ihaguruke ibanzi hagaciro amaparasera yacu. Sinozira ngo nuko ntarubaka baha agaciro itongo ryanje kugira ngo bikunde nanje mbona aho nzoshira umuryango. Ivyo byose biremezwa n'abarongo intwaro kuri uwo mutumba wa Gishingano. Nkurikiye Gerve umwe mu barongo intwaro agasaba ishirahamwe Regidezo gutunganiriza abanyagihugu ngo nkuko batunganirije abandi. Ugiye kuraba nk'abubakiwe amazu benshi muri bo barashima, tubasaba ko bokora ibishoboka byose bagashika aho tudashika twebwe bakabandanya bavansa ico kibazo cabo bene gihugu batagerageje kuronka imizibukiro y'amaparcelle yabo. Narige hariho abo cagiye kiracamo ugasanga na gaparcelle yari yaraguze kugira ngo azokubakemwe inzu. Uyo arongo intwaro agasaba abanyagihugu kurindira bihanganye kuko ngo ikibazo cabo bariko baragikurikiranira hagufi nkuko babikurikiranye kuva mu ntango z'uwo mugambi.
urakoze Placide niyo mungere kuri ivyo mwishirahamwe Regidezo barahumuriza abo banyagihugu bo mu gishingano ko ibibazo byabo bizotorerwa inyishu bisunze amategeko. Umuyobozi mukuru avuga ko gushika ubu hariho umugwi uri kurasuzuma wo wese ataronse imizibukiro imukwiye kugira ngo ayihabwe. Jean Albert Manigomba agasigura ko uzobona adashimishijwe n'inyishu azoheza akitura inzego bahereye ku burongozi bwa Regidezo kugira ngo arenganurwe. Hariho abo twasanze ubwa mbere twari tuzi yuko iyo mirimo itazobacako, ubu mu nyuma usanga uzobacako. Ubu rero ama equipe twararungitse kuri tere ariko arasuzuma uwo wese atashikiriwe ngo bamuhereze uburyo buhuye na indemnisation ashobore kugira nte kubironka. Ubu rero abene gihugu borema umugambi uje n'umugambi uteza imbere igihugu, n'umugambi uteza imbere abarundi bose. Nitwemera twege nkishira hamwe rya leta ko umugambi cyo guteza imbere igihugu woza kononera umwene gihugu umwe canke babiri. Tuzobatunganiza twisunze ivyemeje biri mu mategeko buko ukungine twendaminiza biranditse kandi biraharuka. Kuwa biba bavuga yuko barose uburyo budakwiye. Regidezo ntishobora kurenganya umuntu kuko nta nyungu ajya amafaranga duhereza igashumbusha bene gihugu bahuye n'imihora yacu atangwa na leta. Rero leta niyorenganya umwene gihugu. Rero uko amategeko abivuga niko tuzobikora, kandi uwo wese abona yuko yoba yarenganijwe arashobora kwitwara tukaraba ko by'ukuri yarenganijwe. Mugaye cyo nobwira bene gihugu nta nyungu nimwe yotuma Regidezo irenganya umwene gihugu ngo imuheze amafaranga adakwiye. Amakuru tuyabandanirize mu gisata c'intwaro. Musitanteri wa komine Muha ahamagarira abakorera mu nyubako za leta kwitwararika isuku. Devote Ndayisenga atanga karorero k'inka hari inyubako zishiramwe zo gutekaniza kazoza INSS hamwe n'ishiramwe rya kaminuza y'u Burundi n'ahandi. Yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu nama umushikanganje w'akazi n'abakozi yagiranye n'abaserukira abakozi n'amasendika. Isuku ngaho mu gisagara ca Bujumbura hariho amategeko y'isuku nk'uko hari amategeko y'ibindi byose, ariko kandi konsta imaze kuboneka nuko amazu akorerwamwo n'ubushikiranganje butandukanye aha mu gisagara ca Bujumbura usanga hari umucafu rero gasanga natwe bariko baratubaza bati ahantu haracafuye. Twagomba rero gutuma nk'igisabo mudushikire twibaza ko muri za fonction publique muri INSS université hehe ahantu hose hari ibintu vya leta mudutabare mudushikireho mubabwire bagira isuku by'ukuri, kuko yambono ya 2040 na 2060 ntituzoyishikako turi mu mwanda mu gisagara. Nitwebwe twategerezwa kugira igicapo cy'igisagara cyiza cya Bujumbura. Ingenzi zose zije zishikira mu gisagara hasa nabi, rero murumva ko bitari byiza. Twagomba rero tugakomeza mudushikire kuri aho hantu hose bagira isuku by'ukuri. Bamwe mu bakongomani bari babaye baracumbikirwa mu ikambi mfata kibanza yo mu Makombe muri komine ntara ya Rumonge babayeho nabi aho basembereye ku mutumba Mutambara n'inyuma yo gusohorwa muri iyo kambi kugira ngo babimenye bari bamazemwo amezi arenga 6. Akaba ari kuri uwo mutumba ababari kuri uwo mutumba nako bavuga ko badashobora gusubira iyo bahunze kubera n'ubu umutekano udashemeye, bagasaba nyabona k'ingingo zafashwe zosubirwamwo. Jean Pierre Misago: Subiriyo twaje tuva muri Kongo ariko tubona tabwo twasubirayo kubw'intambara ikiri ari nyinshi cyane. Nyezi numwe mu birukanywe tumusanze mu kazu k'icumba kimwe na salon kataraheza kubakwa ku mutumba Mutambara. Izina ryiwe ni Nyamasoso Claudine nkuko biboneka ku ikete ry'ikigo Onpra kijejwe ivyo basaba ubuhungiro mu Burundi rimumenyesha ko atemerewe ubuhungiro mu Burundi.
ni ku muhingamo we n'abigeme biwe babiri mu bana bane yahunganye mu Burundi bariko bahwata ibijumbu bahawe kandi batabironse avuga ko barara ubusa. Kugira tubone ibiryo biratugora cyane kandi se bataduhaye ibiryo kubera ko nabo nyene babayeho mu buzima nyene bugoye duhita turara inzara. N'umwiheburo uwo mukenyezi avuga ko atabona uko we n'abana biwe bane n'uwundi yabakurikiye yirukanywe bagiye kubaho mu gihe n'uwabatije ako kazu yabahaye amezi 2 gusa uhereye muri ruhuma guheze kandi batari busubira iyo bahunze bava. Uwo mukenyezi co kimwe na Sabuni Rashid Ramazani umukuru w'umuryango w'abantu 10 nawe aherutse kwirukanwa muri iyo kambi mfata kibanza mu Makombe basaba ko iyo ngingo bafatiwe yosubirwamwo nabo bakaronka ubuhungiro mu Burundi. Dusaba na Planase ko yatwakirana tukaduhereza ubuhungiro nk'abandi maze kadukurikirana nk'abandi uko muri Kongo wacu hari intambara n'ukuri ntabwo twasubira muri Kongo. Watusaidize, watukamate kama wengine. Na sisi tunataka tuwe wa refugee kama wengine, watusaidie sana. Yaani tunalia, tunawaomba sana. Mu gihe abo banki ubuhungiro mu Burundi basohogwa gusa ico kigo cyo mu Makombe ngo nibimenye, Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge avuga ko bitumvikana ingene bahazana abanyamahanga inyuma y'amezi 6 bahaba bakabasohora ngo nibimenye batabasubije iyo bavuye. Akavuga ko ico kibazo ariko aragikurikiranira hafi. Gushika kuri uyu wa mbere imiryango 16 niyo yari imaze gusohogwa muri ico kigo cyo mu Makombe mu biringo 3 bankiwe ubuhungiro nk'uko bamwe mu baso. Tuve mu Rumonge tugarukiye mu gisagara ca Bujumbura inkengera z'ikimanga ca Kizingwe gituruka ku mazi hava mu mazu n'imvura muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura zirabangamiwe nako nisidagurika. Abanyagihugu baba hafi yabo bavuga ko izo nkombe zikoroka mu gihe c'imvura kubera ko haba horoshe. Abo bagatinya ko amazu yabo azohava akorokera muri ico kimanga bagasaba ko vyokogwa. Mathieu ndiho kubgayo umwe mu batowe muri quartier Nyabaranda mu nzu zigeramiwe ababazwa no kuba ico kibazo kitaratorerwa inyishu kandi abajeje intwaro bakizi Omerndo wayo. Saba yuko leta yodufasha ikarukora akujya bakoreye izindi nzuzi. Ico twokora nuko dukorera imifurege. Bo bavuga ko ari uruzi kuko amazi ahaciye imvura iguye asiga inkombe zaho zasenyutse. Nikimanga ca Kizingwe gihuriramwe amazi ava ku mazu yahitwa Nkengabusoro aciye mu muserege wa Mugoyi hamwe n'ayaturuka hitwa mu Nyamaboko ni ku mitumbi hanamiye zone Kanyosha yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu mahwane hari imanga yagutse cyane kandi ndende. Amazi aca mu kuzimu akimburura munsi y'inkombe zimaze kunywa cyane zica zisenyuka. Ibiti vyahatewe navyo bidatwawe bisigara ku mizi gusa. Ayo mazi ariyorohereza agaca horoshe ibituma ico kimanga kigira amakorosi menshi. Ababa kuri izo nkombe barihebuye. Uruzi vyavuye ku mvovo zizana na ruguru ruramaze konona imirima ruronona n'amazu. Turavyinuka tugasanga ahantu habomotse kubera amazi aba ari menshi. Aha murabona yuko ariho kwihuriro y'amazi ava mu Nyamaboko yose runiyo ruva yandi akava muri Mugoyi biteye n'imvura nyinshi biguye hatero usanga habomagurike. Ingorane rutera nuko ruguma rubomagura amazu y'abantu haguma ruyashitagura imisozi bomoce ko haba bari bace hejuru yagwa. Mathieu ndiho kubgayo nyumba kumi muri quartier Nyabaranda yahoze yitwa Gisyo 4 ntatahura igituma ico kibazo kidatorega umuti kandi kizwi no mu nzego zo hejuru. Amenshi ava mu misozi aho hejuru ayandi aho mu mihana aho haruguru ku mazi mashasha bari kubarubaka. Ingaruka gira nizi nyene mubona hano ukwimbagura hano hantu haroroshe nisi yoroshe bituma rero imisozi imanyagurika abene gihugu tukabangamirwa. Abene gihugu ntavyo twokwishoboza murabona na hariya munsi ko tugerageza umwene gihugu akakingira habaye mu kugerageza kuba tuntu twubakisha ibiti imbaho kugira ngo twikingire. Twarateye ibiti imisuna nko ku mugambi w'igihugu gutera ibiti Burundi urambaye imisuna murana kwiriho twari twagerageje rero kubera ko ari manga itinduka ya misuna nayo nyene birabombokanika bitwara. Abaturongoye hano barashitse hano turabereka twisunze inzu ngaha zabomotse urabona nijya yaratigise n'abamustanteri barabizi
na obohira bizi kuko mu bateguye amabarabara yo ngaha muri Nyabaranda nabo nyene baraje kuraba hano kuko amazi yose bagize bayarunze hano muri Kizingo nyene. Mu bisabo byacu tugira nta n'inyisho turumva. Ahabangamiwe cyane ni kuva hico kimanga gihurira n'umuserege wa Mugoyi no mu gice kiri munsi y'ibarabara rikuru nimero 3 Bujumbura Rumonge. Igice kiri mu kiraro kuri iryo barabara nyene cyo kirubakiwe neza, amazi aca mu nzira imwe n'imwe. Ni kuri iyo nkuru ya Omer Nduwayo duce turangiriza ko hano makuru twari twabateguriye. Mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.